Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse nshuti banywanyi bacu kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya rero amakuru akomeye cyane ajeje kudushikira na amakuru avuga yuko General Jules Ndihokubwayo ajeje guhuza inguvu n'uyu General Niyombare nanone yahunze igihugu cacu Burundi yarahejeje imisi itari mikeyi ataboneka mu nyuma z'uko rero ku munsi w'ejo ariyo nyene hatanguye kumvikana amakuru yuko General Niyombare yishikenga ku gataka ku Burundi ubwo nyene ariko arakorana na General Jules Ndihokubwayo yahora ari Somambike kandi agendanira anajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu nyuma y'ingingo ikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye aheruka gufata yo gukura mu mabanga uyu General Jules Ndihokubwayo mu nyuma z'uko rero yakekwa ibintu bikomeye cyane muzo kunyemera rero tugaruke muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye ikudeta iciye itangura kumota aho nanone umugwire ditabara hejeje kwibonekeza mu bisagara bitandukanye aho ngaho mu gisagara ca Bujumbura nanone ahategeye amabarabara atandukanye yinjira na cyane ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura ku munsi w'ejo ariho nyene humvikanye amakuru akomeye cyane yuko abagwanyi ba ditabara bahejeje kwibonekeza muri ico gisagara n'abandi bakaba barungitswe na cyane ku mugwa mukuru wa politiki Gitega huko amasoko yacu mu vya gisirikare avyemeza muze kunyemera rero tuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye nanone turibuze kubivuga ko mu buryo bw'idonido. Reka rero nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kure umviriza amakuru yacu herereye irya nino ku migane makungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kure umviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu abari nga ku mugwa mukuru wa politiki Gitega baherereye irya nino mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura tubahaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane twabategure. Eka rero tubire ndagukengurukije cyane nshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone ku batarabikora akandiko karyonda gusoma no kumusi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracabona rakazojyana nyine pyonde ko hama tuje turabana amakuru y'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko ayara amakuru avugwa mu bisata bitandukanye igisata ca politiki umutekano n'agatekaze na muntu mukatorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru w'umuhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Dufatiye ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira munyemere rero mbibutse yuko ayari amakuru avuga mu bisata bitandukanye igisata ca politiki umutekano n'agatekaze na muntu mukatorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru w'umuhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ingingo nkuru turazifatira kuri aya makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya. Perezida Evariste Ndayishimiye yahatswe kugandagurwa mu nyuma rero y'uruhagarara rukomeye cyane rwibonekeje ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura mu nyuma z'amakuru akomeye cyane adushikiye ava muri ntara rushatsi yemeza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye abahanuzi bonyene ari bonyene bafise umugambi ukomeye cyane mu minwe mu nyuma z'uko rero amakuru akomeye cyane dejeje kuronka ari uko General Jules Ndihokubwayo yahora ari Somambike w'umukuru w'igihugu mu misi heze ariho Perezida Evariste Ndayishimiye yafata ingingo ikomeye cyane yo kumubogoza mu mabanga yo kubandanya ajejwe umutekano wiwe. Mu nyuma rero y'amakuru yava muri service de rançon nyuma yemeza yuko rero hari nanone amabanga akomeye cyane yasanzwe mu mashini nanone ya General Jules Ndihokubwayo muze kunyemera rero tubikomozeho kandi tubigaruke ko muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye none bivugwa yuko rero kuva General Jules Ndihokubwayo rero yoshika mu mabanga yoba yaraciye atangura nanone kwibonekeza mu bikorwa bitandukanye mu nyuma z'uko zo kubona yuko nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atagera yibonekeza mu bikorwa bitandukanye vyo kumuduza amapeti no mu bindi bitandukanye ubwo nanone abandi basangiye urugamba mbibutse yuko bahora ari abagenzi Mbibutse yuko rero abandi basangiye urugamba bose badugijwe amapeti ariko nanone General Jules Ndihokubwayo akagumizwa ku ipeti ryiwe yahorana. Kuvugwa rero bikaba bikekwa yuko General Jules Ndihokubwayo yaciye atangura gukorana n'umugwire ditabara uzobandanya kwibonekeza mu gutembagaza ubutegetsi kuko nanone amakuru akomeye cyane ava muri service de renseignement no mu gisirikare cacu Burundi yemeza yuko abasirikare abagwanyi ba ditabara ku munsi w'ejo nyene binjenga mu gihugu cacu Burundi ubwo nyene hacaga hibonekeza uruhagarara rukomeye cyane ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura nkuko amasoko yacu avyemeza muze kunyemera rero vyose tubikomozeho kandi tubigaruke ko mu buryo bw'idonido aho General Niyombare yarahejeje imisi itari mikeyi hatazwi nyene iyo yoba yinyegejwe aho hikekwaga igihugu kibanye c'u Rwanda ariko nanone bikaba mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yarahejeje imisi itari mikeyi avuga yuko igihugu kibanye c'u Rwanda ari ciyorobetse na cane ngo bikorwa byo guhungabanya umutekano w'igihugu cacu c'u Burundi. Ivyo rero ico gihugu
cama gihakanira kure kandi kikarahira kikarengwa yuko atantererano nimwe gitanga ku mugwi w'inyeshamba Red Tabara ugwanye kandi ufatwa nk'iterabwoba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Munyemere rero tuze kwigaruka ko makuru akomeye cyane yeje kudushikira umunsi w'ikudeta uwoba uhejeje gushika. Byose rero tukaza kubikomozaho kandi tukabibabwira mu buryo bw'idonido bikamunyuma zuko rero abagwanyi bo bari ditabara ku munsi w'ejo bivuganiye na General Jules Ndo kubgayo niki rero bo baravuganye mu mwibanga ntangire duhejeje kuronka amakuru ateye ubwo batuza kubashikiriza. General Niyombare gushikungu rero yoba ariko arabarizwa mu kiye gisagara yoba ari kuzihemvo yoba iyasubiye kwibonekeza ku gataka ku Burundi. Turubuze rero no kubabwira yandi makuru akomeye cyane ariko arakwiragizwa nga mu gihugu cacu Burundi avugwa mu mutekano na cyane navugwa mu butungane. Turaza rero kugaruka kubijanye rero n'ibijanye n'ibiriko birabanga mu gihugu cacu Burundi kubijanye nuko abategetsi bakuru bari kubarihagira amatongo y'abanyagihugu bikaba mu nyuma zuko rero ubucamanza bwaciye bufata ingingo ikomeye cyane gushikungu rero hagiye gushigwa ko umucamanza umwe araja ararabana n'ibibazo bitandukanye bijanye n'amatongo. Muze kunyemera rero tubikomoze ko mbere yuko tubashitsa ko ayo makuru twababwiye mfuyo kubijanye n'umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi mu nyuma z'uko umugore ditabara abasirikari bawugize bivugwa yuko rero bahejeje kwinjira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi nubwo nanone vyavuga yuko rero bahora ku micungararo bika mu nyuma z'uko rero mu misi yaheze baheruka kugaba igitero gikomeye cyane mu Gatumba ubwo nanone ico gitero cemanzwe n'iyo muhari ariko nanone ugakana yuko ari wenyene wishe abantu bashika 200. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ku bw'amasoko yacu ava mu gisirikare aremeza ibintu bikomeye cyane turibuze kumviriza muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye mu nyuma z'intererano ikomeye cyane iriko iratangwa ariko hakaba hataramenyekana ibihugu biriko biratanga iyo ntererano aho nanone hikekwa ibihugu vyo mu makungu ya kure mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye avuze yuko kandi ahakanye kandi agafuta itegeko ryashirwa ko n'ibihugu bikomakomeye irya niyo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashiraga ko itegeko rikomeye cyane ryuko abahuza ibitsina bisangiye nanone bahabwa nanone umugisha kandi n'ibindi bitandukanye kandi bakazoba barabandanya gukora ivyabo kandi bagahabwa uburenganzira. Perezida Evariste Ndayishimiye rero aho yaciye afuta iyo ngingo ikomeye cyane avuga yuko rero mu gihugu cacu Burundi bidakwiye nuko nanone umunyagihugu na cyane yohuza ibitsina n'uwo babisangiye. Muze kunyemera rero ivyo vyose vyaciye bikwega akarambarenga mu gihugu c'u Burundi bica nanone biha inguvu zikomeye cyane umugwi w'inyeshamba Red Tabara biboneka yuko rero uri kuraronswa intererano bikomeye cyane kuko atawishimiye nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Amakuru yo kwizegwa dufise rero arateye ubwoba nuko kuri kwinyegeje inyuma y'ubutegetsi bwa nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye niye mpamvu rero bariko barabandanya gushaka no kugerageza kumutembagaza bibutse yuko General Jules Ndo kubgayo yoba yarafise umugambi ukomeye cyane wo guha isumu Perezida Evariste Ndayishimiye nkuko nanone bayihaye mu isi Perezida Petero Nkurunziza ubwo nanone nawe nyene yayihabwaga n'uwari amwegereye nkuko amasoko yacu avyemeza n'umenyesha makuru Bob Rugurika akorera iradio ya RPA yaheruka kubishikiriza na cyane biboneka yuko rero bishobora gukwega akarambarenga mu gihugu cacu c'u Burundi. Mbaye kaze rero reka makuru yacu tugaruke tuyatangurira kuri ayo makuru tubabwiye mu fiyo ni mukanya nyuma y'aka kananga. Eka rero nsubire ndagwe kaze kandi ndagukengurukira cyane inshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone ko atarabikora kaniko kari genda gusomera ku musi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracobona arakazujya nawe nyene pyonde ko hama tuje turabana amakuru y'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko ayira amakuru avuga mu bisata bitandukanye igisata ca politique umutekano n'agatekazi na muntu mukatorezwa n'umugwa amenyesha amakuru muhinga akorera nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Reka rero amakuru yacu tuyatangurire ku makuru avugwa nga mu gihugu cacu Burundi muri Ngozi nyuma rero turibuze kubashikiriza ayo makuru twababwiye mu fiyo kurungu rero Ngozi hari ikiziga c'umuntu yishwe catowe mu burukiro bw'ibitaro. Ni mu nyuma z'uko rero iyo muhisi yari yavuye muhira iwe atonze ku isoko rya Ngozi uraruko bw'u Burundi mu nyuma z'uko rero nanone aho asanzwe akorera akazi ko kwisumamwo buri munsi. Ikiziga rero ciwe catowe mu burukiro bw'ibitaro by'intara nkuko abiwe babivuga ababanyi rero n'inshuti nanone ziwe baciye bajana none kugariza ku biro vya Mustanteri
wa komine ya Ngozi basaba ko rero botunganirizwa. Umugabo rero ntacavuyemwo. Mu nyuma z'uko rero inkuru ya Burundi News TV amakuru ava ku bitaro avuga yuko rero uwo mugabo asanzwe rero ari umutwa yicishijwe amahiri. Amakuru rero dufise niko nanone uwo yishwe yatabaje mugabo ariko nta wamurenguka ko nkuko amasoko yacu avyemeza. Biravugwa yuko rero nta wamurengutse ko nkuko ayo masoko abandanya abishikiriza. Amaze rero kubona nanone ivyo vyose uwo nanone mbere akekwa ko yaciye atabaza abantu nanone bamufasha kujana ikiziga ku bitaro rero vya Ngozi bamushikanye mu buruhukiro yaciye ahunga nkuko amasoko yacu avyemeza. Ese koko hoba ariko aribazwa niba koko uwo bayera mushikanye ari wenyene yoba yaraciye ahunga, ariko bikavugwa yuko rero ababibonye bamenyesha kandi bakiriko bararondera amakuru y'ukuri iyo kwizegwa. Kuri ivyo rero Mustanteri nanone biravugwa yuko rero ibiro vyiwe rero vya Mustanteri vyugarijwe na cane n'abanyagihugu. Bibaye mu nyuma z'uko rero kuri uyo gatandatu uheze abajejwe umutekano n'abajejwe intwaro bivugwa yuko rero uwo yishwe n'ababanyi biwe bace rero baja kugariza nanone mu biro vya Mustanteri basaba gutunganirizwa. Mustanteri yasaba rero nanone yasa n'uwirengagiza na cane ivyo vyabo nyene bariko baramusaba, na cane bikavugwa ko n'umukozi wa leta aba Ingozi. Abategetsi baho rero nta washoboye kubaronka kugira ngo nanone bishure ibibazo vyacu. Twariko turabandanya kugira ngo tumenye ukuri kuri ayo makuru n'ayandi nabo binyegeje inyuma y'uwo mugambi ukomeye cane wo kugandagura abanyagihugu bo ngaha mu gihugu cacu Burundi binzira karengane. Mbibutse yuko rero ayandi makuru akomeye cane yejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu Burundi atariko aravugwa ko rumwe n'abatari bakeyi ari uko gushika rero imanza z'amatati ngaha mu gihugu cacu Burundi n'izamatongo n'izivya bito bihanishwa gushika imyaka 5 zigiye kuza ziracibwa n'umucamanza umwe mu gihe zahora zicibwa n'abacamanza 3 canke 5 bivanye n'imanza izarizo. Bishikirizwa rero na Emmanuel Gateretse arongoye sentare ntayinyuzwa kuri uyu w'umunani nzero umwaka 2024 mu mbabarire Igitega mu nama yaho nanone yo gusigura nanone abarongoye abandi mu masentare y'amaparike impinyanyuro y'amategeko ajanye n'iringanizwa ry'amasentare n'ububasha bwayo hamwe rero n'itegeko rijanye n'ingene imanza z'amatati ziburanishwa zicibwa n'ingene zikurikizwa. Aherutse rero guterwa ko umukono n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evaristo Ndayishimiye mu misi heze. Gushika ubu rero izo mpinyanyuro izo nanone ngo zizotuma imanza zinyarukana cane kuko mu gihe abacamanza rero bahora basa nanone kandi basasa ari batatu canke hari igihe boba ari batanu vyogorana ingene bihweza urubanza rero bagakurikiza ko na cane ngo zizotuma kandi umucamanza amenya akazi ajejwe ntave rero aca urubanza nabi yinyegeje inyuma y'abandi nkuko vyahora bishikana. Mu nyuma z'uko rero ubu rero umucamanza azoca urubanza azorubazwa wewe nyene gushika ubu rero nkuko azoba yaruciye wenyene. Amakuru rero dufise mu nyuma z'uko President Evariste Ndayishimiye ari wenyene yaheruka gushikiriza yuko igihugu cacu Burundi cicwa n'abacamanza nkuko yaheruka kubishikiriza mu bindi biganiro bitandukanye. Biravugwa yuko rero ikindi gishasha nanone muri ayo mategeko nuko nanone mu gihe cyo kwihweza urubanza umucamanza rero adashigikiye ingingo yafashwe afise uburenganzira bukomeye cyane bwo kwandika iciyumviro ciwe mu gihe mu mategeko rero yahora abacamanza bose bategura umukono na cyane kandi bagatera umukono ku rubanza baciye nubwo haba harimwo uwutavyemera. Munyemere rero bivugwa yuko rero amasentare y'intango nanone yahora arekuriwe na cane guca imanza zifise agaciro k'amafaranga angana n'umiliyoni y'amafaranga y'u Burundi. Ubu ngubu agaciro kashizwe ku mafaranga ashika miliyoni 10 nkuko amasoko yacu y'u Burundi mu mafaranga y'igihugu c'u Burundi. Imanza rero z'amatongo nazo nyene zahora zihera muri sentare y'intango zikabandanya rero muri sentare nkuru y'igihugu zigahera muri sentare nkuru zisubiramwo. Ubu rero zizoherana cane muri sentare nkuru z'igihugu. Muri sentare y'ubudandaji naho nyene hazojaho urwego nanone rukomeye cyane rw'iyungururizo kugira ngo imanza z'ubudandaji zinyaruke kandi rero zicibwe n'abacamanza babizobereyemwo. Ni mu gihe rero zahora zirungikwa mu ziri sentare zisubiramwo zikaburanishwa kandi
zigashigwa hamwe n'izindi manza zisanzwe bigatuma rero zitanyaruka rero kujaho na cane cane kandi umucamanza ajejwe kuraba neza ko urubanza rukwije ibikenewe kugira ngo rero rushigwe mu ntayicese ababuranyi na cane cane abahamagaye bivugwa yuko rero ababwire ibura na cane cane n'ibindi biriko birabura hakiri kare ku rubanza rero rugiye mu mwiherero hahora rero hategekanijwe amezi ashika abiri kugira ngo umucamanza rero arusome ariko ubu rubanza rugiye gushigwa nanone umwiherero biravugwa yuko rero ruzocibwa mu kiringo c'imisi ishika 30 gusa munyemerero amakuru yacu tuyabandanirize kuri aya makuru akomeye cyane twabateguriye nkuko twebabwiye mu fiyofunyo twabwiye umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye mu nyuma z'amakuru akomeye cyane yadushikira ku munsi w'ejo ubwo twabashikiriza idonido kubijanye n'umugambi ukomeye cyane wo gufata ikibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura ubwo rugahagarara nanone vyavugwaga yuko rero abafise uruhara rukomeye cyane ari bamwe mu bajenerali bakurunga mu gihugu cacu Burundi harimo General Prime Niyongabo, General Gervais Ndirakobuce batazira ndakugarika vyavugwaga yuko kandi bikaboneka yuko baba bafise umugambi ukomeye cyane wo gukura ko Perezida Evariste Ndayishimiye ku munsi w'ejo rero amakuru akomeye cyane yeje kudushikira biravugwa yuko umugwi Red Tabara ufashanya na cyane na General Jules Ndihokubwayo kuko ayandi makuru akomeye cyane yeje kudushikira General Jules Ndihokubwayo yarahejeje imisi itari mikeyi agirana ibiganiro bikomeye cyane ubwo nanone abo muri service de renseignement bari bayejeje kuronka ayo makuru Perezida Evariste Ndayishimiye niho nyene yaca afata ingingo ikomeye cyane yo kubogoza mu bagendanira umukuru w'igihugu na cyane bari barongoye na General Jules Ndihokubwayo gushikungu rero amakuru akomeye cyane bikaba bivugwa yuko rero General Jules Ndihokubwayo nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yaboni yuko atamukura ko kugira ngo nanone avanwe mu mabanga ace atabwa mu mvuto nkuko vyagirirwa uwahoze ari umushikiranganje wa mbere General Alain Guillaume Bunyoni ahubwo nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kumuhinga mu vyerekeranye na politiki yamukura mu bamugendanira ahubwo aca ashaka kumwikura ko amurungika irya nino kuserukira Burundi mu makungu mbibutse yuko rero General Jules Ndihokubwayo yahora ari Somambike umukuru w'igihugu mbibutse yuko rero yahora anakorana n'umukuru w'igihugu umuyisi Perezida Petero Nkurunziza ubwo nanone vyabonekaga yuko rero Petero Nkurunziza kubera kubona yuko rero General Jules Ndihokubwayo ari umuhinga mu vyerekeranye no gutembagaza ubutegetsi n'ibindi vyoca vyoroha akabona rero yuko yanze kuca amuduza amapeti nkuko abandi basangiye urugendo muri CNDD-FDD n'ahandi hatandukanye uyu General Jules Ndihokubwayo niwe nyene musirikari umwe rudende atigera adozwa amapeti nk'ubundi nkuko abandi nyene vyabagendeye gushika ubungubu rero amakuru akomeye cyane ku munsi w'ejo dufatiye ku makuru yadushikiye avuga yuko General Niyombare na cyane yagira uruhara rukomeye cyane mu ruhagarara rwabaye mu mwaka wa 2015 bivuga yuko rero ku munsi w'ejo yishikinga ku gataka ku Burundi aho umutekano waciye umererwa nabi aho gushika ubungubu rero abasirikari bari ko baragenderera umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bamusaba kutagira urugendo yogirira irya nino mu ntara zitandukanye na cyane ko umugwi witwaje ibigwanisho Red Tabara witeguriye ku mabarabara atandukanye bivugwa yuko rero na cyane ayegereye na cyane ku micungararo y'ikibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura bivugwa yuko rero vyoca vyoroha gutembagaza ubutegetsi ahubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yashize ingufu zikomeye cyane ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu aho biboneka yuko ariho nyene ho basigaye gufatwa kugira ngo rero ekudeta ice itangazwa mbibutse yuko rero General Jules Ndihokubwayo yibonekeje muri uyu mugambi ukomeye cyane mu nyuma z'uko mu minsi yaheze ubwo yahora nanone avugira umukuru w'igihugu niwe nyene yaciye ahagarika uruhagarara rukomeye cyane rwari rwibonekeje ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yakwa kugandagurwa no gutembagazwa muri uyu mwaka uheze w'2023 mu kwezi k'umunani gushikungu rero amakuru akomeye cyane adushikiye bikavugwa yuko rero umugwi yitwaje ibigwarisho Red Tabara warahiriye gukura ko Perezida Evariste Ndayishimiye n'intwaro ya Gahotoro ari yo nyene iriko yibonekezamwo ibikorwa bitandukanye bikwega umutekano mukeyi nga mu gihugu cacu Burundi aho nyene twisanze mu ntambara tudatahura hamwe n'abasirikari bacu b'u Burundi bari muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo n'abandi basirikari batandukanye bari irya nino bivugwa yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye gushikungu rero igisirikari cose gisa naho coba caramwegutse ko bivuze yuko rero coba carahejeje kwemeza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye adakwiye kubandanya kurongora no gutwara abarundi amakuru rero dufise
ku mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi ikudeta iriko iramota bidategekanijwe yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye azoshitsa indwi zibiri ari ku butegetsi, aho umwanya ku mwanya ashobora gutangazwa ikudeta canke agatangazwa urupfu rw'iyo. Mbibutse yuko rero bibaye mu nyuma z'uko no muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu gihugu kibanyi bivugwa yuko rero ikudeta iriko iramota bivanye nuko rero General Kifka hejeje gufata ingingo ikomeye cyane ku kibuga c'indege nkuko nanone amasoko yacu avyemeza. Muze kunyemera rero tuze kubigaruka ko makuru akomeye cyane twabateguriye bibaye mu nyuma z'uko rero hataramenyekana, ariko nanone harava intererano iriko iratangwa kuri aba basirikari bacu bakomakomeye nga mu gihugu cacu Burundi, aho nyende biboneka yuko rero baronse inguvu zitari zisanzwe zitezwe ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bibutse yuko nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu nyuma z'uko abanyagihugu babonye yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye atigera aboneka mu gufata mu mugongo abanyagihugu bagizwe ko ingaruka na ca gitero cagabwe mu Gatumba, aho Perezida Evariste Ndayishimiye wewe agaragaza agashavuna cyane cyane ariko ataco akora. Mu nyuma z'uko rero wewe ico gihe abanyagihugu bari ko barakorora amosozi yari yibereye na cyane cyane mu cankuzo mu masengesho yo kunezererwa na cyane cyane n'abaryango biwe nkuko vyaboneka yuko ahubwo rero igikorwa ciwe nyamukuru kwa rukunezererwa mu nyuma z'uko abandi banyagihugu bariko barahura n'ibibazo bikomeye cyane abari bagizwe ko ingaruka n'ico gitero gikomeye cyane cemanzwe n'umugwi Red Tabari kugakana yuko utigera wica abanyagihugu. Ese ukuri no kuhe? Mbibutse yuko rero abatavuga rumwe n'ubutegetsi bamwe bamenyesha yuko akwiye nanone gushigwa ko umugwi wigenga nanone uzobandanya kwinjira muri iki kibazo gikomeye cyane kubijanye n'ici gitero, aho nanone biboneka yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yoba afise uruhara rukomeye cyane mu bijanye n'ibiriko birabanga mu gihugu cacu Burundi, kandi bikazamwo ibintu bitandukanye, kandi biboneka yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yoba nanone afise uruhara rukomeye cyane mu bijanye n'ihungabana ry'umutekano w'igihugu cacu Burundi kuva rero yotanguza intambara ku muhari wa M23. Biboneka yuko rero usasiwe n'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko, kandi nanone biwushigikiye bivanye nuko gushika ubu rero biboneka yuko ufise ico uriko uragwanira. Dufatiye kuri ayo makuru, mbibutse yuko n'abasirikari bacu bahejeje gutahura yuko umugwi wa M23 ataco dupfa, bikamunyuma z'uko rero baca bafata ingingo ikomeye cyane yo kwanka kubandanya gushura iyo muhari wa M23, aho rero bamenyesha yuko abarongoye bari ko barabahatira gusubira mu rugamba mu nyuma z'uko rero batumva ingene bosubira mu rugamba badatahura. Muze kunyemera rero tuze kubigaruka ko haraheze ibisi itari mikeyi tutabashikiriza ku makuru avuga ku basirikare bacu bari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Turi buze kubigaruka kandi dutanga umuco kuri ayo makuru n'ayandi twabateguriye. Ntimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.